mbega ku munsi w'ejo ino ekipe yitwa FC Barcelona buno bukomezi yerekanye bwo ku munsi w'ejo gatsinda ekipe ya Valence ibitsindo 6 tuvuge ko ekipe FC Barcelona bwo wari ubukomezi bwa Hans Flick ko yavuze ko baje bafite urugero ruvuga rukomeye cyane nkuko yishimiye no majambo tuvuga wanashaka ko bavuga ati avuga ati amajambo ruvuga ngo witwa ndavuga Hans Flick nyuma ko bashobora gutsindira urukino vuga ku munsi w'ejo avuga ngo ati uravye ibitsindo 3 twatsinze dutsinda ino ekipe ya Valence ati nta kindi mfise cyo kongerako ndanezerewe cyane n'ingene twakinye kuva mu ntango z'urukino mbere gushika mu gice cya kabiri ati twari dutekanya cyane ko twakinye n'inguvu nyinshi kandi ivyo nivyo twifuza kwerekana wari umunsi mwiza cyane ati ndanezerewe nuko umugwi wanje wakinye kuva mu ntango twari twibanze ku rukino kandi twakinye hamwe abakicumwe batanguye mu kibuga ati bari beza ati bari beza cyane kandi n'abasubiriye nabo nyene baje kongera urugero mu byo dukora ati nakunze cyane ivyo nabonye uno munsi atariko kandi n'intango gusa nyuma y'akaruhuko k'inkino z'imigwi iserukira gihugu baramubaza bavuga ngo ibitandukanye byaki batamwe mu kibuga ariko ndakine muze mubanze mumbwire kano kantu mbega ino ekipe FC Barcelona ku munsi w'ejo ko yatsinze 6 tuve ko ubukomezi bwayo cyo tuvuye ko bahuye na ekipe nayo atabushobozi ifise muri La Liga kugeza muri kano kanya kwa ndavuga ekipe yitwa FC Barcelona gutsinda umugwi wa FC Barcelona kuza bagatsinda ibitsindo 6 nivyo yafise ubwo bukomezi bwo ushobora gutsinda ivyo bitsindo 6 ndetse bikanarenga ariko kandi ikintu cingenzi novuga ati naraye mbonye kuri no mugwi wa FC Barcelona ni ikintu cyashoboye kuba gihindurwa n'umumenyereza Dieter Hans Flick bivanye no mu mpanuro kumbure shoye kuba anabaha nyuma yo gukina urukino bahuye na Rayo Vallecano kubera yuko ibintu byinshi twashoboye kuba tubona kuri Rayo Vallecano harabaye akantu ka egos ko gukina umuntu ku giti ciwe ndakinira hamwe abakinyi ba FC Barcelona ivyo hanini twabibonye inyuma yo kwinjira k'umukinyi ndavuga nka Marcus Rashford na hari n'igihe vyagarutse no kuri Lamine yamarinye n'ubwiwe twaranamuvuze ko ngaho turavuga tuno mwana kuva yambara nimero 10 agomba gushaka gukora nk'ivyo nimero 10 zagiye zirakora kuruta uko yokoze nk'uko ari we wenyene ku giti ciwe kuko Lamine yamari tuzi tumuzi nka wa mukinya atuma umugwi utsinda yubaka uburyo bw'igitsindo akongera agatanga amapasi kugira ngo abakinyi baze bagatsinda atari wa Lamine yamari twamenyereye aza karonka ibitsindo vyinshi nka 20 muri sezo canke 30 canke 40 ivyo kandi rero niyagerageza kugwanira ivyo hari zimwe muri karite zibazo havatakaza kanatsinda anasubire n'inyuma benshi twarabivuze kuri Lamine Yamal turabivuga no kuri ndavuga no Marcus Rashford nivyo ku rukino rwa Valence Lamine Yamal ntiyashoboye kuba ariko aranaboneka kubera yuko imvune ashoboye kugira muri equipe nationale ariko kandi harabashoboye kuba banamusubirira bano baruni baji ndetse na Marcus Rashford nyene twashoboye gutora iryo kosa ku munsi w'ejo twabonye aje nk'uwahindutse aje nk'umukinyi hari ciyongereye kubivanye n'inkino zibidore kwa kumubona ariko akina umugwa FC Barcelona novuga ati rero ico kintu novuga ati twabonye cyahindutse ko FC Barcelona ejo harabaye collectivity dasanzwe yo kugwego hejuru ari nayo yatumye tubona abakinyi FC Barcelona ishobora kuronka ibitsindo bigira kuri 6 kubera twarabonye ba Robert Lewandowski baza bakayinjira basubiriye abandi ba Rafael Diaz baza bakinjira basubira abandi ni ibintu novuga ati bibaye ijyambere mu mateka ya La Liga kuva inabaho aho abakinyi baza basubiriye bakaronka ibitsindo 2-2 ivyo byose rero bitwereka yuko hari collectivity kanaka ashoboye kuba igaragara mu rukino rwejo ku bande rwa FC Barcelona bako bahura na Valence ariko ikindi naco cha FC Barcelona kuza bagatsinda ibitsindo 6 ngo nivyo byo tuma tubona ko FC Barcelona ikomeye kiyonya aho nyene no nkene dogira ivyo no vyemera ko nkavyemera muri ubu buryo bukurikira ego nivyo Valence ni wa mugwi tutabonye je ukora cyane kugira ngo bashobore kuza barondera intsinzi bashobore kuza bagatsinda FC Barcelona warabona yuko umengo no mugwi waje usa nkaho ufise ubwoba uri kuribanda cyane kuzibira FC Barcelona gusumba kuja gusatira FC Barcelona ko uranyumva ivyo rero vyatumye FC Barcelona yoroherwa mu gusatira igasatira yorohewe iza kuronka n'ivyo bitsindo bigira kuri 6 mu rundi ruhande rero twovuga yuko FC Barcelona nitwoshoka twihuta kuvuga ko FC Barcelona ikomeye cyane kubera ko yatsinze umugwi wabona ko utari kuragerageza kuza kuyisatira kugira ngo uyitsinde mu nkino zibiri bamaze ukina twongeye ko tutaravyongerera ko vya 12 ariko kandi kanatsinda hari nundi mugwi woshora kukina nkuko Valence yakinye FC Barcelona ejo ntushore kuronka ivyo bitsindo 6 canke 5 ivyo rero twoshaka kuvuga ko FC Barcelona ikomeye muri iyo nzira ariko kandi FC Barcelona kugira ngo je kubwanje nzoshore kubona yuko FC Barcelona yaje mu bihe vyayo ikomeye ishobora kugwana nundi mugwi ari we wese nuko izoza guronka
urukino izoza iri kirahura nino migwi komakomeye nk'akaronda avuga za Atletico de Madrid twarabonye ihura na Rayo Vallecano umugwi washoboye kuyisatira ukuntu vyagenda FC Barcelona ariko kandi haramwe mu makosa twagiye turayitora vyatumye FC Barcelona idashobora kuronka iyo ntsinzi dusizemo na Daniel Rumo yashoboye kumisinga action menshi agaragaraho intsinzi ku munsi wejo baramuhinduye bashiraho Firmino Lopez araza babikora neza ariko nico bari cyo gihe cyo kuvuga yuko Daniel Rumo akwiye guyicarikwa ngo hatangwe no musore Firmino Lopez urukino ushaka kukwanga canke rugakunda nawe nyene ntaraba mubi cyane ariko kandi novuga ati ntiharagera yaho twihutira kuvuga ko FC Barcelona ari nziza cyane kubera ko hari inkino ziri imbere zikomakomeye arizo zizotwereka ko FC Barcelona bwa bundi rero ikomeye canke nimigisha wayiguyeko. FC Barcelona ni equipe ikomeye pe irakomeye pe sino biharira babona uvuga ko akirikare cyane gose kuza kwemeza ngo ni equipe dasan ngo ni equipe nako ifise byose yifuza kubera ko ubundi gipfa muri Barcelona ni mentalite gusa kandi bafise equipe ikomeye ndabe nk'umwaka uheze ibintu bakina abana bafise bari motive bahagaze bari hamwe bakorera hamwe kandi bakiri umupira ubona yuko utuje umeze neza ibi byose byerekana ngo urukino rumeze neza cyane gose ku ruhande rwa FC Barcelona ikibazo ca mbere bari bafise baragikosoye mu izamu ikindi kibazo bafise no kumenya ngo defense centrale yacu tuyikinishe gute ariko mugabo naraye mbonye ijoro ryakeye FC Barcelona bafise umukinyi yitwa Eric Garcia akina muri defense mugabo abizi neza ngo je office karite yo gukina no ku ruhande rw'iburyo ubuye nasanze harakandi kantu umuntu atari yasuzumye neza kubijanye no gukina na ibere gukina muri defense ya Barcelona hago kujya kunuro Eric Garcia asanzwe akunze gukinishwa kuri uriya ruhande rwa Jire Kunde hari kuntu bumenga yatanguye kubitora kuburyo bizi neza ngo Jire Kunde wowe irekure umere nk'uduza uje gukinira imbere yanje cyangwa se uje udugana imipira hanyuma nibade kubita counter attack kijya kibanza cawe Eric Garcia nza kuba ndahari nakizibiye kandi nazibiranye no hagati mu kibuga Pedri Gonzalez nako akagasure ka Paco Barcelona kakaba kabizi neza ngo nanje nza kuba ndahari kandi ifasha ku ruhande nuvuga ngo ubwubafu ubwo rero nakunze cyane defense ya Barcelona ijoro rya Key nivyo si match je kubwanje no ngo yari yo guhangana canke utweretse match nza ngo defense zaze ya Barcelona mugabe ikarite nayibonyemo indani hagati ya Barcelona ndetse na equipe yande ya Valence nabonyemo ino karite ya defense nziza akumande zose kandi kurundi ruhande novuga ko bafise hagati mu kibuga heza hariyo Pedri Gonzalez n'umugabo witwa Frankie de Jong ndetse Marc Casado na Marc Bernard bose bagarutse na Gavi wese arahari nubwo ari mu mvune mugabo kuri nimero 10 hagati ya Firmino Lopez n'umugabo witwa Dani Olmo Jean ndashafisa makenga eske nzobona umukinyi yanima match nkuko Firmino Lopez yarayabikoze ijoro ryakeye mu match akomakomeye aho zako hanyuma ikindi kintu naco nimba nazoronka Firmino Lopez yanima match nkakujya eske nzongera mbone Daniel umuntu abona seziheze wewe komenga Daniel mino sezo nawe ajumenga nikindi kintu reka Daniel mariko arazumenga kiri ibintu bitandukanye n'ivyadukina seziheze ubwo rero ibi bintu nivyo bikineye amakenga mu byo mbona bishobora gukina Firmino Lopez yanima match kujya hanyuma kandi ukabona ngo ntariko ratega ubwoba kubera ko Firmino Lopez ikintu cyambere gikunze impamvu namuvuze ngo numukinyi mu match akomakomeye ibone ko ashobora kubuta hasi nuko Firmino Lopez ndamuzi ngo ni wa mukinyi nivyo ashobora kugukina ibintu bidasanzwe ariko iyo bariko bakina match ibona yuko yabasugereje wa Firmino yahora yinjira mu kibuga yirekura akavuga ngo umupira ndawutakaza nta kibazo na kimwe wa Firmino ubona yuko yinjira mu bakinyi batatu atabwo bafise uramubura ibiro biteye ubwoba hanyuma ikindi kintu Marcus Rashford yanyeretse karite zidasanzwe nivyo ntiyakinye ibintu novuga ngo bishemeye cyane gose mugabo yanyeretse karite zidasanzwe byari bitandukanye n'ivyo amaze imisaki ni wa mukinyi ubona ngo ni Pedri Gonzalez Fisibaro ndabona Rashford ahagaze hajya reka nkubita ibaro hari imbere kandi abizi neza ko aza kuyifata ibiro novuga ngo ni karite komeye yo kudevelopa gusa gatonya mugabo ubona ko nivyo bindi byo bamba arabura ukuntu atanga passe neza mugabo urabona neza ngo ibaro yayishikiriye hasigaye gusa kanu gatonya ko gukebera kugira ngo Marcus Rashford ashobore gukora ibintu novuga ngo bidasanzwe muri club ya FC Barcelona hanyuma kandi novuga ko kuba ufise mugabo witwa Ferran Torres ko ufise na Robert Lewandowski uyu munsi Ferran Torres ubu Ferran Torres mu bakinyi je novuga ngo babi harimo uvera ivuyemo ivyo bihe Ferran Torres yarabivuyemo kandi no mu bakinyi to kwizera muri match zikomeye Ferran Torres ntarimo umva ari hagati na hagati Ferran Torres arahari n'umukinyi mwiza ashobora kwinjira akaronka okaziyo zibira akagutsinda ibitsindo bibiri nubwo vya nka kwatsinda ni hamwe gusa we mu mutwi we hari gihe vyibana ukuntu urabona ko yagerageje gukora yari kora bigerageje mugabo hari gihe vyibana nyene ukuntu kandi na okaziyo ziro rega
Erega rikiri kintu Ferran Torres nawe ndamubonyemo imbere ya yuno mugwa ntuze ya wa Valencia. Ferran Torres ubu ni wa mukinyi agerageza gukora kugira ngo nk'igitsindo. Yabonye ko byanse kwa nk'ico gitsindo agakora kugira abandi bakironka. cyane Ukabona ko akararondera mugenzi ni numero 9. Ukabona ko yaronse umupira. We yamanze kubona ko yagerageje kabiri gatatu vyanse. Ariko ararondera abagenzi arondetse. Robert Lewandowski mu minsi heze Igitsindo catsinze cabaye cambere catsinze Firmino Lopez. Ni si pasi yavuye. Ni pasi ya Ferran Torres nyine. Raba yayitanze gute? yego yari amaja hagati erega yari kuri 10 hanyuma Firmino ari kuri 9 nivyo Robert Lewandowski yavuze ati je bujya muri equipe nationale ya Polonye ninanirekuye ndirekura nkisanzura ibintu byose nkabitwara neza ugasanga ndiko ahubwo hako nja kurondera gutsinda ugasanga je nije ndiko ndafasha cyane gutsinda kanatsinda natanze assist muri match no ngo baheruka gukina Polonye ufise Ferran Torres ufise umunimero 10 afasha gukina nimero 9 n'abandi bakinyi nako ufise nimero 9 afasha gukina nimero 10 n'abandi bakinyi hanyuma ufise Robert Lewandowski ufise umukinya azi neza ngo ndahagarara hariye kugira ngo nsinde ibitsindo kandi azi neza ngo nza gukora kuno kugira ngo nsinde ibitsindo rero kubwanje ufise aba bakinyi bagera kuri 2 nta kibazo na kimwe ufise muri defense yawe nako muri attack yawe kandi ufise abasatirizi bateye ubwoba hanyuma ikindi kibazo nabonye nuko nako cyaterewe inyinshi nuko ubundi uyu mugabo yitwa Rafina umufise ufise byose umuntu arota kuba afise oya Rafina n'umukozi ufise byose umuntu arota kuba bantu b'Imana Rafina n'umukozi Rafael Birori Luis Diaz nukuri umva ufise by'umuntu arota kuba afise n'umukozi naraye mbonye nabonye muri sezo iheze ngarutse nkamubona uno munsi imbere ya Valencia agarukana bwa bukozi bwiwe ubundi Rafina ni wa mugabo ushobora gufata Lamine Yamal ariko arakina nabo kamubwira ngo Yamal mviraho ndafise ubuza kubikina neza ni wa mugabo ushobora gushira muri match ukamuha match uti tora match ikine ndyohereza match urabona ikindi kintu nabonye kuri Rafinha aba Brazilian bose ubasanga nagakarite kikorosi erega nta korosa gukubitira za hatari ariko araze neza na neza ati jewe mfashe umupira ni kuvuduka ngende ndabipotoriri kandi ndahushura burya football ya kera y'abazungu canke y'abanyaburaya yari football ishingiye ku ipasi no kuvuga barahanahana kuva inyuma bakaja imbere ugende kuraba mu mondial yo mu 1950 gutyo na 60 uza gusanga cana 70 gutyo na 80 mu bihe nk'ivyo uza gusanga ama equipe yo ku mugabane wa Buraya ntiyakini korosi ahubwo warafata ibalo ugatanga passe mukagenda murataga amapase kugeza mushitse mu izamu ryo mukeba hanyuma hari umukino wazanywe n'abanyabrazil ari no mukino novuga ngo nibwo buryo bwabo bakina umukino w'ubugenegene wo kwinezereza no kuvuga abanyabrazil bakina ibintu vyabo umukino batawufata nk'ikintu kiriseriye iyo umunyabrazil amaze gufata umukino nk'ikintu kiriseriye cyane abavyisha ibintu aravyorosha wowe uje ndakumaramaza ninezereze ntange sho bihere bigende mugabo abanyaburaya bo bakini umupira uri direct bijya vyabambape no kuvuga je ndarondera ba Cristiano ndarondera izamu uhagaze gute nta bindi bintu turondera ivyo gukina ngo ubugenegene ubwabo baraba ivyabo nyine bishikanye ne bigaragara bavuga ati no munsi mbonye igitsinda cyangwa ntanga paze zive tayari je rukino gwe na rukino rero iyo bano bakinyi bisanze muri je zabo bakaca baziperformingamo neza biba bimeze neza cyane gose Ferran nako mugabo yitwa Rafina n'umukinyi kabisa dasanzwe rero iyo nariko ndavuga kuri bino bintu vya Barcelona uri kurambaza uti eske Barcelona yo bari equipe ifishitse atakibazo na kimwe gifise je kubwanje navuga ko bagifise hakira kano kamwe nkeneye gusuzuma ko hagati mu kibuga kuri nimero 10 hagati ya Daniel n'umugabo witwa Firmino Lopez ivyo bashobora kudukina mu nkino nkazingahe ziri imbere ariko kandi bafise match no bamwe imbere gatonya hari hajya baca bakina na equipe ya Getafe hanyuma bazoca bakina na equipe ya Real Oviedo babanje kukina kandi no muri Champions League na Newcastle mwino misi nyine kwa gatatu azora ku munsi wa kane umunsi wa kane azikina na Newcastle mu Bwongereza bazoisanga imuhira rero nibaje Newcastle reka mvuge Newcastle ko atakintu na kimwe Newcastle maze gutsinda match imwe gusa match bakinye muri weekend hande nta indi match bari go batsinde baranatsinzwe kanatsindana hari naka equipe kana batsinze gafise na Rouge nako banganije kimwe ku kindi bafise gafise na Rouge match ya mbere bakinye no saison ubwo rero Newcastle sigipimo gikomeye mugabo igipimo gikomeye kihari ni ku ruhande rw'umugwi wa Real Oviedo
burya Real Oviedo bafise je yo kwataka ikomeno barazibira bakataka imwe yahura na ekipe ya Real Madrid. ijya je rero ni je ikinwa na ekipe nka Osasuna ni je uzosangana na ekipe nka Mallorca nka Mallorca izi ekipe nk'izi za Muri ki hariya. izi za Mallorca rero je navuga ngo Barcelona bazongere ku rukino rwabo canke bazonyereka hagati yabo hameze neza nimba ari uyu mugabo witwa Fermin Lopez azonyereke hagati yiwe hameze neza ku rukino bazokina na ekipe ya Real Oviedo. Nuko kabisa ibiko iravuga ngo muri ekipe FC Barcelona hari amakuru menshi ko turavuga ko kandi baza ko bikurukuru mwamaze kuvuga ariko nabonye n'ivyumviro bya bamwe na bamwe bavuga ku ino sugeno uvuga ngo ya FC Barcelona nabo tugenda tutabibaciriyemwo aho novuga ngo uhitwa wowe kwa kuturamutse witwa ndavuga Joes niyo nkuru ati bitewe na mahoro uwo twayisomye witwa Muhayimana mubwina ati ni Manuel turabakunda cyane witwa Salon ati ni hayi bataba ati Salon Zambia turi kuvuga gatanu witwa Jos niyo nkuru ati Barca izogaruka kuri campaign ryari PSG bazoyakirira ako nabazo baragaruka hariya witwa Nzeyimana Ezekiel ati irambere basaza mbe ninde yaba MVP twababwiye ko ari Fermin Lopez. Mazi Media TV ati welcome guys witwa Mazi Media nyene yagarutse ati Liverpool twabikoze twatugaruka kuri Liverpool na nyene witwa Nzeyimana Ezekiel yaje aravuga ati Daniel Olmo yarasubiye inyuma kijya kibanza cubu titirere aragikwiye ati yarasubiye inyuma ubundi titirere yari kuba Daniel Olmo hanyuma Fermin Lopez akaza kuza ari wa mugabo azana ingufu zishasha zikomeye kubera ko anyaruka mugabo mwiki gihe kabisa umugabo witwa Daniel Olmo ariko aradutahasa umenga afise blague haraka blague ukuntu afise ubwoba burya nabonye ikintu kivuga giti ho kabaye FC Barcelona ifise nimero 10 umwe wenyene nka Daniel Olmo atawundi ari inyuma avuga ati amutera pressure ku buryo avuga ati ninatakaza umwanya uyu mwana akaza akagifata Fermin Lopez bishobora kurangira mbaye mu backup wiwe juro bize ubonye FC Barcelona isanga mu bibazo byinshi cyane bikomeye jemba mbona umenga Daniel Olmo hari akabazo dofaso psychologique afise basi hari ukuntu umenga ntiyiteguye neza mu mutwe sinzi agenda ukira atari hari oya sinzi yuko ari kuno kuntu ariko arabona Fermin Lopez ndetse n'uko kuntu yaje kuguma muri club canke akaba yikeka yuko ashobora kwishara canke akaba iyo watsinze ibitsindo bibiri ukadumva yabaye mu match kandi uziko ari mu backup wawe wowe umutwe wawe uzakuza ko wiyakira nkuko bikwiriye ugenda bifatiye gino ndabira amaokazio umno mugabo asigaye ahusha Daniel Olmo yarasuguye ko kwigo gwaragisubira aboneka cyane rwose cyane kare Daniel Olmo akibona okazi yari muri box yabagohejeje tayari byabiheze mugabo inose ubu urugero rw'igo gwarakorose ubundi ari impande ni goal niwa muntu wo createur umuntu yatanga pass biki no mose wapi no ku rukino rw'ejo hari okazi yafishije ubusa Daniel Olmo nabonye atera umupira hejuru awutera ari mu bafana ariko urumva yagombye kugerageza gutera ishuti aca utera mu bafana hejuru nabonye Daniel Olmo kandi Daniel Olmo kunegrije urukino canke guitwara nabi utitwara neza mu rukino niko bibera muri FC Barcelona gusa ndetse no muri equipe nationale muri Espagne naho nyene birakunze kuba binagaragara ndakunze kuba ndabimubonako kuko no ku rukino rwa nyuma bahura na Tiki umengo nta numwanya bamuhaye wo gukina mbere haca yakinishwe n'umwana Fermin Lopez amaze kumutwara ikibanza reko uranyumva rero Daniel Olmo ariko ari yonona mu mutwe ntave yitera pressure canke yonone kare mu mitekerereze ngo ku bwa Fermin Lopez wana uri umukinyi mwiza utanga karite nziza utanga ibihero vyiza mu mugwi nubwo umu backup wawe ashobora kuza gatanga vyiza hari ukuntu umumenyereza ole yo kukwicarika hanze ole kutagukoresha mu kibuga fa guhindurira post none umusenti tubibona kuri Rafael Birori Diaz Rafinha ariko Daniel Olmo kwaza kuja ukindi kibanza mu gihe naba Rashford bahari bande abatandukanye baroni ni beshi ega vyokunda mu gihe bagombye kurorera abakinyi kanaka ariko kandi karatanga vyiza vyokunda Daniel Olmo akamukinisha Fermin Lopez bakaza mu minota 20 yanyuma canke 15 erega mu kibuga ibintu vyose iyo utari kurekana performance nziza uricara nta kibazo kihari erega Daniel Olmo ni mwiza gusa erega wanashanga ngende tunarangiza kuri iyo nkuru ikintu nyibukije amajambo witwa ndavuga bamubajije ndavuga witwa Hasfrick badati mbega abakinyi batangura mu kibuga barabaza ati mbega abakinyi bashaka gutangura mu kibuga hari vyagiye karavuga novuga ngo ati abinjiye mu kibuga batugije urugero rwiza ariko kandi avuga ati gutangura mu kibuga kugeza muri kano kanya ko abakinyi batandukanye ndavuga muri equipe twa FC Barcelona cyangwa andi bakinyi ati biravana n'urugero rw'umukinyi wari wese ariko aragerageza kuba yerekana uko abitwa Marc Bernard binjiye na numvise namakuru akara anazererwa novuga ngo ningina shoko karagaruka yinjiye hanyuma system minute 5 ivyo kintu vuga yavuze ariko nabonye wanashaka biko yavugwa anagiye atandukanye ni benshi n'abajambo novuga ngo abatandukanye novuga ngo
bariko biravugwa ariko nako ndavuga ibiko biravugwa tugenda nyene tunarangiza novuga ngo kubiko biravugwa ibiko birakurikirana uvuga ngo muri niyo kipe FC Barcelona ariko turavuga amakuru ariko arashobora kuba karavugwa na commentaire twagenda tudashimwe zimwe zose zajanye na bino bintu uvuga ngo bitandukanye vy'ino kipe FC Barcelona nabonye witwa ko turavuga witwa Firme Lopez nako uturabire bwana Houston ari commentaire zimwe na zimwe nabonye ziva kuri equipe yitwa baduterereye cyane zinaranga ino FC Barcelona ko tunabashimire cyane ko batuma unuvuga ngo ubutumwa bwacu ko bakora bwandika ari ugende turaba ni commentaire zinaraba cyane FC Barcelona warashaka turabuciyemo kuko nabo nyene baba bafise uruhara rukomeye cyane uvuga ngo muno kiganiro cacu hama twinjire mu yandi masije yo kuno musi witwa Nzeyimana Ezekiel avuga ati Dani Olmo yarasubiye inyuma kijya kibanza c'ubutitirere aragikwiye yagarutse kandi avuga ati Valence iraciriritse kabisa ndumugabo wa FC Barcelona ariko Valence iraciriritse kabisa kuko iyo duhuye n'imigwi yizera iratwataka ni byandi twagaruka ko tuvuga ati FC Barcelona novuga ati iyo bikomeye kubera ko yashoboye gutsinda Valence ariko kandi nitwosha tuyiha ubukomezi kubera ko ni Valence wamugutagerageje kwataka FC Barcelona rero shoot on target ya mbere yabonetse ku munota wa 70 ya Valence urugero rwa FC Barcelona tuzorubona mu nkino ziri imbere kuko imbere bimije inkino zikomakomeye Tisa Fam nawe yagarutse aravuga ati sinzi ko ari Tisa canke Tika canke TICA yaje avuga ati ndabumva nibereye Uganda mu yatugezeho ya Real Madrid bashimire cyane muri gihugu cy'u Uganda niyo nkuru Inosa aravuga ati bwana Patrick mwaramutse yaramugije Patrick hariya muramukije Mazi Media TV Tisa Fan aba Madrid n'aba Barcelona mutuze kwanza bamanze baduhe aya Liverpool umugwi wa mbere ku isi Liverpool Polesana no mu Chelsea nawe achavuga gute aya mu Liverpool amaze kuvuga ati ngo Liverpool n'umugwi wa mbere ku isi mu Chelsea nawe achavuga gute dossier ya Liverpool hamutse uyigiye mugaca uyemeza naho kanayihakana ni dossier nini Robert Gator Ejid Hello waze mumeze neza ni Gator Nairobi ndabaramukije ndabakurikirana cyane gatanu ku kandi nibere muri Saro K Ballon niho ibereye muri kano kanya ibere muri K Ballon DJ Scarp Visca Barca izi kubikora kabisa katubashimire cyane nuko kabisa bimeze tuje kuri novuga ngo na ku munsi wa gatatu naho novuga ngo muri yari nyine june ya kane equipe ya Real Madrid kira kina novuga ngo yakira kina equipe ya Real Sociedad vyabaye bitsi novuga ngo biri kwa kimwe novuga ngo vino equipe yitwa Real Madrid mota wa 12 witwa Kylian Mbappé ratsinze igitsindo yongerana tangana pazi zivi igitsindo cyaje witwa Ardagire bota 14 match za kuranga ibitsindo novuga bishe kuri bibiri ni match wanashaka na Ardagire yaragitse ku wa kabiri baracanka ariko dakurana narangiye novuga ngo ino equipe yitwa ndavuga ngo Real Madrid yose igitsindo naho novuga ngo umukinyi yitwa azukizina rya Dino Jesse kwa naronka kati tukura match igikura inarangira ibitsindo novuga ngo bibiri kwa kimwe ibitsindo vyatsinzwe na Kylian Mbappé hamwe no witwa novuga ngo Ardagire bwana Yusuf